imiryango yubatse ko imeze gute kubera avuga i Burundi birababaje cyane mwikubita gashi ego murashobora kuba muriko mubanigagura mubata mu mashamba mugira iki mubica mwibaza ngo muriko muhombesha nde twebwe Burundi muriko muri hombesha gufata umuntu ngo kubera avuga igihugu mufitaniye ibibazo ugaca mumwica mukamunyuruze mukagirira ibiki ntavyo nje bamukwiye sinzi ivyo mwamubwiye kumukoza ntavyo nzi ariko wumve ko muriko muri hombesha mu binyene nabe ningi ko banywa muriko murica nimuse kuvuga rero mubesha ngo abanyarwanda murakundana hagati yanyu ntabwo mukundana gato iyo mukundana mufata abana banyu abana b'igihugu mugafata mukabatwara umwana ariko aratakamba nta kazi tugira ntitugira akazi abajene mutubone tugenda uko mu isakoshi nta kintu kirimwo muri phone nta kintu kirimwo urumva ariko mugaca mufata ngo kubera babeneye akabanga birabaje cyane abanyarwanda murabe muhinduke ikiriho kiravugwa none twe ko abajene dawa tuvuga ati twe mu Burundi nta kazi gahari leta murabatse ko umuntu banyuruje ngo nta kazi gahari kwanza twe mu Burundi sico igihugu cacu Burundi nico abantu basenga murana bitwe igihugu c'abantu basenga ntabwo bafise uwo mwanya wo kuvuga ngo yuko n'abantu ngo bavuze ngo nta kazi bagira akazi ni wonyine wo kugakreya akazi ni wonyine wo kugakreya nta kuntu mushobora gufata abanyarwanda mugashira mu mutwe ngo mushango leta bahakazi ego vura mujye mwana baramurenganije kuko yavuze ikirico kandi ko yavuze ati muduha akazi ni ibintu bisanzwe ariko mwibuke ko abanyarwanda mukura mu muzu mwige gukora mu kiriya akazi kayo apana kuvuga ngo mukeneye ngo leta ngo bafashe ngo mwebwe nyene mugakreye gusa n'ukuri mugabanye mugani mwe hamwe ngo bana banyu ngo babaye ibikoko ni mwe mwigisha umutima w'ubukoko ubazovuga ikintu mu Rwanda ubuye nta n'ucira amate mwibarabara ntabaho imagine wowe ugafata ukagenda umwana w'abandi ubu abajene baho abantu baho meme n'abakuze hari ibintu nibasanzwe umwe ni nko mugasho aho umujene adashobora kuvuga ikiri ku mutima umwanya n'umwanya mu Rwanda bavuga vyiza barabahonya uvuga iki barabahonya none mwebwe tubafate gute twa tuzi ko mwica nk'abarundi twa tuzi ko n'abanyarwanda banyu mu banga umugabo akwaya kundi igihugu c'u Burundi ciza muranyuruje bakunzi ba Haisakunda ndabarumukije vaye n'umwese aherereye nizere ko mumeze neza nanye murabona ko meze neza taco mbaye uyu munsi nanje kuvuga kucerekeye abarundi n'abanyarwanda ukwishira no kwizana ko mu Burundi no mu Rwanda mu Burundi no mu Rwanda haratandukanye cyane aho abajene bo mu Burundi ko twifata uko twushobora kwisanzura tukavuga ubu turi muri demokrasi sivyo uko dushobora kuvuga ikintu siko abanyarwanda bagifata siko bakivuga nari ndabazaniye aho inkuru muribuka ko hariho umwana w'umujene wo mu Rwanda w'umukobwa yavuze ati twebwe abajene turashonje twebwe abajene turakenye nta buzi tugira ntaki no muri phone yanje ntimubone nsa neza ntimubone ngenda na iPhone ngiriki no muri phone yanje uravyeyo nta n'amajana 5 arimo urumva ivyo baravuga ati twebwe leta nidufashe abajene tubayeho na leta yaciye igiriki y'u Rwanda yaciye imufunga imaze kumufunga nibaza ko tanumwe azibikurikirane tuzi ko afunze nituzi ikintu tuzi murumva ko ari tandukanirizo rinini cyane ugiye kuraba mu Burundi mu gihugu ciza cyacu cy'u Burundi mu Burundi abajene turavuga ko atakazi dufise ariko kuvuga ko atakazi gahari nibisanzwe cyane kuko nka je ndashaka kuvuga ati okay bibasha nk'akarorero nkoziki shonzane amafaranga nkanarondera n'abakozi bagikora urumva ni byo kuvya create akazi mu Burundi rega hatwiwacu turakreya turatandukanye no mu Rwanda niba bagisemera abantu bagisiyo mentality yo kuvuga ngo turashaka ngo leta ngo iduha akazi kora akazi ni wega leta ni twebwe kora mwebwe nyene kora rondera akazi ugakreye wowe nyene murumva uwo mwana vraiment nukuri nibaza ko turi muronganyo yaciye agira iki baciye bamutwara abavyeyi wewe ntibazi yari ntibazi ko imigasho ntibazi ikintu na kimwe iyo ni leta y'u Rwanda urumva leta y'u Rwanda
murumva ko ari ibintu bidashemeye cyane aho abavyeyi bishwe n'agahinda, inzara irimo kwica abantu. Bashobora bafata rero mu Rwanda bafite ikibazo cy'ukuntu bafata barya abantu babayeho neza, murazi ubuzima ntibungana, bagafata barya abantu babayeho neza bagaca baba ari bo bapostinga ngo mu Rwanda babayeho nabi. Iyi ni inkuru y'akababaro ibabaje cyane. Hariho inkuru nkejeje kwakira ubunyene y'umutama yitwa Barafinda. Yahora ari umukunzi w'igihugu cy'u Burundi, yahora ari umuntu nyene avugira igihugu cy'u Burundi kandi ari umunyarwanda. Isana kakanya twavuga ko mu Rwanda bamufashe bamutwaye, urumva ajanwa hatazi, ntazi aho bamutwaye, ntibazi aho bamujanye, bamutwaye pe kubera avugira Uburundi. None gabasha genda babaza abanyarwanda ko muzi mwikunda, murikunda vraiment, ariko mukavuga ngo muranakunda n'abantu banyu. Kubera iki nubwo muvuga ngo murakundana hagati yanyu, je muramudakundana? Niko dushobora gufata umunyagihugu wawe uri president nk'akarorero, uri president w'igihugu canyu, ugashafata abantu urongoye, abana u Rwanda gwejo, nayivuze ngo Burundi gwejo ugashafata abana b'igihugu kubera bavuze ko atakazi bafise, kubera bavuze ko baberewe nabi, ugaca ugira iki ubafunga. Bamwe baranyuruzwa, bamwe baragira iki, urumva? Eske abo bana baba bariko bazira iki? Ejo haba murahazi canke niko kundi ko abantu banka iterambere ry'umuntu? Raba nk'uyu mugabo bamunyuruje, ntibazi yo bamujanye, bamutwaye, ntibazi yo bamujanye. Imiryango yo kumeze gute? Kubera avugiye Burundi. Birababaje cyane. Mwikubita gashi, ego murashobora kuba muriko mubanigagura mubata mu mashamba mugira iki mubica, mwibaza ngo muriko muhombesha nde twebwe Burundi. Muriko muri hombesha. Gufata umuntu ngo kubera avugiye igihugu mufitaniye ibibazo, ugaca mumwica mukamunyuruze mukagirira ibiki, ntavyo nje bamukwiye sinzi ivyo mwamubwiye kumukoza, ntavyo nzi, ariko wumve ko muriko murihombesha mu binyene nabe ningihugu banyuma muriko murica. Nimusuye kuvuga rero mubesha ngo abanyarwanda murakundana hagati yanyu, ntabwo mukundana gato. Iyo mukundana mufata abana banyu, abana b'igihugu, mugafata mukabatwara. Umwana ariko aratakamba, nta kazi tugira, ntitugira akazi, abajene mutubone tugenda uko mwisakoshi nta kintu kirimwo, muri phone nta kintu kirimwo, urumva? Ariko mugaca mufata ngo kubera babeneye akabanga. Birabaje cyane. Abanyarwanda murabe muhinduke, ikiriho kiravugwa. None twe ko bajene dawa tuvuga ati twe Burundi nta kazi gahari. Leta murabatse ko umuntu banyuruje ngo nta kazi gahari. Kwanza twe mu Burundi sico igihugu cacu Burundi nico abantu basenga. Murana bitwe igihugu c'abantu basenga. Ntabwo bafise uwo mwanya wo kuvuga ngo yuko n'abantu ngo bavuze ngo nta kazi bagira. Akazi ni wonyine wo kugakreya. Akazi ni wonyine wo kugakreya, nta kuntu mushobora gufata abanyarwanda mugashira mu mutwe ngo mushango leta bahakazi. Ego vura mujye mwana baramurenganije kuko yavuze ikirico, kandi kuba yavuze ati muduha akazi ni ibintu bisanzwe, ariko mwibuke ko abanyarwanda mukura mu muzu mwige gukora mukiriya akazi kayo. Apana kuvuga ngo mukeneye ngo leta ngo bafashe ngo mwebwe nyene mugakreye gusa n'ukuri mugabanye mwe hamwe ngo bana banyu ngo babaye ibikoko, niwe mwigisha umutima w'ubukoko. Ubazovuga ikintu mu Rwanda ubuye nta n'ucira amate mwibarabara ntabaho. Imagine wowe ugafata ukagenda umwana w'abandi, ubu abajene baho, abantu baho meme n'abakuze, hari ibintu nibasanzwe umwe ni nko mugasho, aho umujene adashaka kuvuga ikiri ku mutima. Umwana n'umwanya mu Rwanda bavuga vyiza barabahonya, uvuga iki barabahonya. None mwebwe tubafate gute? Twa tuzi ko mwica nk'abarundi, twa tuzi ko n'abanyarwanda banyu mu banga. Umugabo akwaya kundi igihugu c'u Burundi ciza muranyuruje. Si vyiza ko nk'amaraso y'abandi bantu. Basha je nagenda abwiye ko n'umuntu wese yobaze ko akora ivyo bintu, nagenda abwiye ko ndabibutse ko uno munsi niwe ejo niwe. Kandi muko uwicishije inkota zicisha inkota, uwicishije inkota nawe azicishwa inkota.
rero nukuri mushatse mwohinduka muriko murica Burundi murica igihugu canyu nka jewe ndavuga ko ndi umurundi none leta si twebwe Abarundi n'Abarundi kazi si twebwe leta ni bandi si twebwe ariko nuko ineganda babwire aha mu Burundi nukuri bashimumva ko igihugu ciza c'umutekano aho umuntu ashobora kuvuga ikiri ku mutima akavuga navuze demokrasi mwumviki mwumviki urumva nukuri rero murabe mwikubita gashi abanyarwanda mugabanye muhegonye abantu banyu twe twaba tuzi ko mwanka twego Abarundi gusa twa tuzi ko nayo banyu mu bahonya twa tuzi ko mu bazivya twa tuzi ko mu bakore ivyo byose bibi rero murabe muhinduke ibisa neza abana b'igihugu canyu cy'u Rwanda muko murabona ko bagira nabi mu Rwanda mu Rwanda iyo umuntu ateye imbere bagira iki bamuha amasumu iyo umuntu abonye ngo ateye imbere kamenyekana gatonya yironkeye utwo yigurira akaro kifu muha amasumu mukanyuruza mukagira iki si byiza Imana izobahana murabazi ko igihugu cahiye mwe niko muzomera kujya nyene nashaka rero mwohinduka nimusenge mwe muratangaza impamvu ngo mutukora ibitero mugategura ibitero ariko ntihagire ico mushikako ivyo bitero mutegura byo gutera mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nibishike nibaza kwereka turasenga twikintu cambere twubaha n'Imana uwo mu president wanyu mwogira atubaha Imana adasenga atubaha Imana uwo president wahe twe mu president wacu arasenga ivyo bagira kora byose banza kuvyereka Imana bati Imana ndakwetse ibintu ngira nkore ndakwetse igihugu canje fasha kugitwara fasha gutwara abana banje kurera abana banje Imana ikamufasha kugira n'umuvyeyi avuga ati Imana ndakwetse abana banje abari wowe ubandabira abari wowe baragira no mu president wacu ni kameza avuga ati Imana ndakwetse abantu ndongoye abana banje ndabaguhaye ubandabire mu Rwanda amasengero barirukanye mu Rwanda iki niki amasengero baraturiye abandi barirukanye eske none mwumvaga bashaka tubakoze iki nimwohinduka mu Rwanda aho bashobora kwemera ko mwumvira ivyo biyoze ngene bibabaje aho mu Rwanda bashobora kwemera ko umuhungu n'umuhungu bashobora kurongorana bakabana umukobwa n'umukobwa bakabana iryo si ibara ubwo si ubuvume murumva ivyo bintu ari ivyo twebwe mu gihugu ciza c'amasezerano hari ibintu twe vyasi vyaranse ivyo navyo leta yacu y'u Burundi yo kwemera nta mugabo kundi ashobora kurongorana ntibibaho nta mugabo ku mugabo ashobora kurongora cyangwa umukobwa ku mugore ntibibaho kubera iki Adamu na Eva n'umukobwa cyane n'umuhungu bose umukobwa n'umuhungu umugore n'umugabo kweko batageze bose babe ba Eva cyangwa babe ba Adamu bose kubera iki Imana ntimukamanuze Imana kubera ko ivyo muriko muragira sivyo mwikebuke ndabasavye mwikubisa gashi abanyarwanda twende baburira musenge kiya gihugu cahiye mwibaza ko cahiye no kuvuga ko rero mwari mugisumvye amahera mugisumvye iki nticahiye kubera Imana ikintu cyose udashira mu Imana nta kintu muzoronka hama mubandanye ubeye scroll bwanyu murakoze cyane mwibuke kugira subscribe abaramukije mwebwe mwese mudukurikirana amahoro y'Imana yongira abane namwe mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye ndavuga mu micungararo ine igizisida bahanikaze muri kino gigano cacu cuno munsi tugiye kuyaga ku bintu vuga yuko bikomeye cyane ndetse bikomeza kuranga umutekano w'akarere nkuko bisanzwe turibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cha Kongo ndetse muri no musi turongeramo n'igihugu cha Tanzania tutibagiye n'igihugu cha Kongo hari gishiko biravugwa ari navyo ngomba tuze kuyagira kuno munsi tunashimikira kugira ngo dushobore kuyagira abadukurikana muri kino kiganiro turaza kuyaga kubijanye na FRDC yakajije ibitero mu bice bitandukanye bifiswe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda turaza kuvuga ubuce butari buke bwaraye bubereyemo imigwano ku munsi w'igerekezo rya kabiri ndetse tubabwiye n'ivyashoboye kononekarira muri rusange ibiza kubabwira nuko tuza kubabwira kubijanye n'uruzinduko rwa President Paul Kagame yagize kuri no munsi w'igerekezo
rya gatatu yerekeza mu gihugu ca Tanzania nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Ibi byose turaje tubibabwire ndetse tubive ijya nino tubabwire uko bimeze. Turaza gusimbira mu Minembwe aho ingabo z'u Burundi FDNB, ingabo za Congo FARDC ndetse n'ingabo z'abahibu na Wazalendo bakubise M23 ku rugezo rwaho babasanga mu binogo bari binyegeje mu. Ndibaza neza yuko ino nkuru abenshi mutarabasha kubimenya, ariko ndaza kugerageza kugira ngo dushobore kuyaga ko canke tuyisangire muri kino kiganiro cacu cuno musi. Rero uno musi mwumve yuko imigwano igikomeye cyane neza na neza mu Minembwe, kuko murabizi ko mu makuru twabaye ku munsi w'ejo twababwiye ibijanye n'ibirindiro by'inyeshamba z'u Rwanda canke n'amapozisiyo yasubiye mu minwe za leta ya Kongo. Ibi n'ibindi byose biri muri ano makuru twabateguriye, ndetse tubasabe gufyonda subscribe niba mutarabikora, ndetse tukanabasaba gufyonda like, kubera ko like ni ingenzi, ituma bino biganiro byacu bigera kure kandi hashoboka cyane. Reka duhere kuri no nkuru ya FARDC aho yakajije ibitero mu bice bifiswe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Reka duhere aho bitwa muri Rugezi habaye ibitero simusiga, ibitero bikomeye cyane, ndetse ibitero byanahungabanije canke byatumye abene igihugu batari bakibahunga kubera uburemere vyari bifise. Amakuru tumaze kuronka nuko kubijanye n'ibitero vya kozona FARDC ngaha muri Rugezi, atari muri Rugezi gusa bino bitero byabaye. Amakuru aturutira nuko ibitero vyakomeje muri Karehe mu gace bitwa Rushunguti, agace bitwa Mutala, ndetse n'agace kitwa Rutara, Kivoka ndetse na Kaboneke. Ubwo nibwo buce bwabereyemo imigwano kuri no munsi, ndetse bwatumye coalition ya FARDC yongera kwerekana ingufu zidasanzwe ku mirongo y'urugamba, kuko amakuru twayadushikire mu masaha y'ejo ku munsi mugoroba nuko bari bamaze kuba bigarurira ibirindiro bitari bike. No babwira neza yuko muri aha hose ndababwiye yuko hari hasanzwe hari opposition bwa RDF, ariko ijo FARDC yakoze no kubushwanyaguza ndetse irabweganye irabuturira, hasigara atana kamwe binyegizamwe. Rero zino nyeshamba z'u Rwanda zimaze gukubitwa muri buno buce bwa Rugezi, Karehe, Rushunguti, Mutara, Rutara, Kivoka na Kaboneke. Ubwo nyene umuvugizi w'inyeshamba z'u Rwanda yahise asohora itangazo kitaranya aho yavuze neza yuko coalition ya FARDC cyangwa leta ya Kinshasa iriko irarekurira amadrone ari mu bwoko bwa kamikaze mu mazu y'abene igihugu kugira ngo abarase ashobore kubica. Ibire niyo pio canke nivyo bikora vuba mu gihugu cy'u Rwanda, aho bavuga neza yuko ubu ibintu bitoroshe, ibintu ngo ntivyoroshe na bukiye kabisa, kubera ko babonye neza yuko ivyo bashaka bitagiye kuborohera na bukiye. Rero ino nkuru nubabwira neza yuko FARDC yagiye ikukumba ubu, donc yagiye ikukumba buri opposition bwose bw'inyeshamba z'u Rwanda zari muri bino bice nkuko amakuru yacu abandanya abitubwira. Rero nuko vyashoboye kugenda, ntituramenya igitigiri c'ivyahononekariye, ntituramenya igitigiri c'ivyo vyashoboye kumenyekana yuko vyatakaye. Urazi yuko abapfa barapfa, abatakaza ibintu vyabo bakabita bakomoka. Ivyo vyose ndazi yuko muba mubizi ukungene biba bimeze. Rero tubandanya mu kiganiro cacu ni tetwari ya Kabare aho imigwano ikomeye cyane ku buryo budasanzwe nko twabibabwiye ku munsi w'ejo, ariko nituje kubabwira ku bijanye n'ivyo ngaha muri Kabare. Mu nkundire tubanze twiyagire neza na neza ku ruzinduko rwa President Paul Kagame mu gihugu ca Tanzania ku munsi w'uno munsi w'ikerekezo ya gatatu kwezi kwa gatanu. Abenshi bakomeje kwijije imitima icoba kizinduye canke icoba gitumye President Paul Kagame asubira canke agenda mu gihugu ca Tanzania, mu gihe twabonye neza yavuze amajambo mabi cyane ayerekeza kuri Samia Suluhu mu gihe atowe kugira ngo ashobore kuyongora abene igihugu. Ntawamenye ivyo ngiye kubahuza, ariko reka tureke kubinjirira, tuzogenda turamenya amakuru uko ibintu bimeze. Ariko amakuru y'ibanga turiko turatora hagiye hatandukanye nuko Kagame kuri no munsi yamaze gufata rutemikirere
aja gusaba ikigongwe muri Tanzania aho umugambo CCM kubw'amajambo mabi yigeze kuvuga ubwo Perezida Samia Suluhu yatsinda amatora kuri manda yiwe igira kabiri. Murabizi yuko imanda yiwe ya mitari yiwe ariko vyangomba akayitwara. Kagame yavuze yuko atari gukeza congratulation Samia igihe yarahejeje gutsinda amatora ngo kuko yari yahemukiye bamwe mu Batanzania bagiye mu migumuko yo kwiyamiriza manda yiwe ya kabiri akanka kubumva. Ibi nizera neza yuko ku muntu dukurikirana wamaze gutahura buri kimwe, aha Perezida Paul Kagame arashobora kugenda gufukamira Perezida w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu bivanye nano majambo dusomye ngaha. Perezida w'u Rwanda yashoboye gushikiriza oriye yo mu gihe abandi bariko barakeza Samia Suluhu His Excellency wa Tanzania. Ana makuru yizewe mudakwiye kuza muranegrija na makuru ndizera neza yuko hashobora kuvamo ikindi kintu kidasanzwe. Abenshi baribaza bati mbega mu gihe Samia Suluhu yoba yiyunze na Kagame mu gihe ko kwa Perezida Paul Kagame mu gihugu ca Tanzania yuko hari ibindi tuzohavura tumenya kubijanye n'uru ruzinduko tugomba kubitebako kubera ko turafite amakuru menshi tugomba kubashika gatondo. Tubabwira yuko mu Minembwe mesha kuzami mu Minembwe uno munsi ibintu vyabaye ntibibaho ku migwano yabaye kuri uno munsi w'igenekerezo kwiri joro plito ryakeye igenekerezo rya kabiri ntivyari vyoroshe, ndetse amakuru tumaze kuronka nuko yashize mu gatondo kuno munsi aho ingabo za FARDC ingabo z'ubundi FDNB bakubise inyeshamba z'u Rwanda ku buryo bazisanga no mu mahandaki yabo biyimbiye kugira ngo bazi barinyegezamo. Ndibaza abeshi mwabo ingia video y'ingene vyari bimeze kumbure n'indonkenere yishiramo ndaza kuyishiramwo, ariko mumve yuko inyeshamba z'u Rwanda zahaboneye ayimbwe yaboneye ku mugenzi. Amakuru tumaze kuronka nuko zino nyeshamba zakubiswe n'ingabo z'ubundi FDNB zikubitwa na Hibu ndetse na wazayino nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Twabwira neza yuko babakubise kugera yaho bababomorera ko n'ibinogo bari binyegejemwo bari barubatse kugira ngo bashobore kuza barakweperamwo amasoro nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero ngaha mu Minembwe kabisa ibintu ntivyari vyoroshe na buke buke, ibintu vyari bikomeye ku buryo umuntu wese atokwibaza uko ibintu vyari ibidasanzwe. Nkuko amakuru asanzwe avayo bavuga yuko sahandi ni kirindiro kinini bafata nk'inkinzo ya Minembwe. Ivyo binogo bari bavyinje mu kirindiro kinini cafatwa nk'inkinzo y'igisagara ca mbere canke ya centre Minembwe, cakoreshwa n'ingabo z'u Rwanda zifadikanije n'ingabo za Red Tabara na Twigwaneho MLDP. Kabigeneso rya gatanu kuri wa kabiri kwezi kwa gatanu no mwaka ingabo za Congo FARDC ingabo z'u Burundi Hibu FDNB n'ingabo za Wazalendo aho bakubise umwasi yateye RDC baratabaromoka baraheba ico kirindiro muriko abeshi mwagiye murabona hagiye hatandukanye mu masaha ari imbere, ndetse muraza kumva amaruru ya Nyarugabo avuga neza yuko uno munsi hakorewe itsembatsemba abanyamunengo tutibagiye bajye bavugizi ba M23 kandi kwasho FARDC yikubitiye umunyeshamba cyangwa umunyarwanda yari yarinyegeje mindaki kabisa. Ni video irahari ku bantu bayikeneye mutwandike kuri no nimero hama tubasangize ino video tubereke ingene zino nyeshamba z'u Rwanda zako zirinyegeza mwindake, ariko indege n'abasirikare badasanzwe bahibu n'ingabo z'ubundi bakuza yo muhini birangira ikirindiro bagitakaje nkuko amakuru yacu maze kuba tuyaronka cyangwa maze kudushikira muri studio za BF4. Jenye bino migwano twenda kuyiteba kuko murabizi nituba turamenya muri make ivyahononekariye, ariko twari kuba twabimenye kubera ko twategerezwa kuba twabimenye kubera ko nyene mubizi neza yuko zino nyeshamba z'u Rwanda zamaze igihe kitari gito zicukura ibinogo byo kuza bari nyegezamo. Twarababwiye yuko zino nyeshamba z'u Rwanda
zacubuye ibinogo nka Nord Kivu nka yose. Ku bantu bamaze gutemberayo barabizi ko bahagize ubumwenywe, bamaze kuhatubagura, ndetse ari ahantu kuvuga umengo ni ibinogo gusa. Rero mwumve yuko aha muri Minembwe inyeshamba z'u Rwanda kabisa nta kimaza zihafite zomowe, ndetse ziriruka kure cyane y'ivyo bice, nkuko amakuru yacu tubandanya tuyabatohoreza. So ikindi no babwira nuko imigwano irimwo ibigwanisho bikomakomeye n'ibisanzwe iriko ibera hagati y'abagwanyi ba ASM 23 Alliance Fleuve Congo n'amashira hamwe y'abanyagihugu abo kwigwanaho abazarendo bafashijwe n'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Congo. Aho bavuga yuko iyo migwano iri kirabera aho bitwa muri Kajeje, mu gace gafise akamaro kanini muri mugwi wa Mudaka mu buraruko bw'igisagara ca Bukavu mu ntara ya Kivu, ku ntera itarenza canke kuri distance itarenza ibirometero 5 uvuye ku mbibe za Parc National do Kahuzi Biega. Rero murumva neza yuko ibintu bikomeje kuzamba hirya no hino, ariko nabemereye neza yuko nza gukomeza kwatoreza amakuru nyene biko biragenda umwanya ku mwanya kugira ngo mushobore kumenya uko ibintu biza kuba byifashe, aho muza kuba muri umwanya wari wose. Ariko reka rero muce mu nkunda ndabashimire cyane mwebwe mwese tubanye muri kino kiganiro gito. Ndizera neza yuko twongera guhura mu bindi biganiro. Kino kiganiro nakirose mu masaha y'ijoro, ndibaza mwabonye neza ko nagikoze ntameze neza kubera ko turacari mu masaha y'ijoro mu buca. Nayo mpamvu mubona neza nta gikoze fise vibe, nta gikoze fise akamwemwe, ariko kuri nuko mwumvise ibijanye n'ingene biko biragenda ku mirongo y'urugamba. Dufite subscribe nyine mutarabikora, hama dufyondere kuri like zobukoze. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.